Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi abayobozi baharitse abagore babo bagiye kwirukanwa mu kazi nta nteguza. Icyemezo cyafashwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu Commissaire de Police Gervais Ndirakobuca. Mu ntara ya Rumonge ibikorwa by'abakenyezi bakora umwuga wo gutekera abarobyi bakunze kwita abapishi byarahagaritswe. Ubuyobozi bw'intara bubarega gutwara abagabo b'abandi. Ahubwo badutumye gukora nyabumaraya. Je mfise abana batandatu, uwo mbonye akambonera ikigongwe eba imana amacenanga aca ntungurira kanusu k'ibiharagi hajya abana bakara bafunguye nuko nyene. Bamwe mu bagore batekera abarobyi bo ku kiyaga cya Tanganyika. Mu Rwanda abanyamuryango ba koperative y'ubuhinzi bw'ibirayi mu karere ka Nyabihu kuwabtika bajya inama baravuga ko uburyo bushya bw'imihingire bwabagejeje ku musaruro ushimishije. Ayo makuru kimwe n'andi avuga hirya no hino ku isi mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Bizibireho nahize mwiriwe Benite. Ku mugabane wa Afrika umuhari w'iterabwoba Boko Haram warateye ikambi yashizwemwo abarwanyi bawo bishikanye ku butegetsi mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Igisirikare cabitangaje ku munsi w'Imana. Ico gitero cejo nyene cabereye mu gisagara ca Damboa muri leta ya Borno, inyuma yaho ibihumbi by'abarwanyi ba Boko Haram n'imiryango yabo bishikanye mu mezi aheze inyuma y'urupfu rw'umurongozi wabo mu kwezi kwa gatanu. Igisirikare cavuze ko inteko zaco zasubije inyuma abo barwanyi ba Boko Haram bari baje gutera iyo kambi, ariko nticavuze ko hoba hari abahasize ubuzima. Mu makuru hanze ya Afrika, ku mugabane wa Buraya ubwato bw'Ubutaliyano bwaratabaye abimukira 650 b'Abanyalibiya bari bagotewe mu mazi mpuzamakungu mw'ibahari Mediterane ku munsi wa gatandatu. Ubwo bwato bwiswe Aso 29 bwavuze ko abo bantu bagizwe n'abagore hamwe n'abana kandi basa nuko bafise amagara meza. Ubwo bwato bw'imbaho barimwo bwari bwazamye kandi n'imoteri yabwo yari yarahagaze igihe abo bagira neza bababona bihebuye mu mazi. Haruhande yaho ubundi bwato bwa Espanye bwaratabaye abandi bimukira 48 bubakuye mu mazi bubashikana ku kivuko ca Motrire ni ku munsi wa gatandatu ku mugoroba. Abantu bashika 44,000 baramaze kujabuka ibahari Mediterane uyu mwaka bavuye muri Tunisia na Libya. Washington, ijwi rya Amerika. Tukiri ku kibazo c'impunzi n'abimukira, Ubugiriki bwaranse vyasabwe n'ishirahamwe rya Buraya ryasabye gushiraho uburyo bwigenga bwo kugenzura icungerwa ry'urubibe rwabwo hamwe n'abimukira binjira mu buryo butubahirije amategeko. Iyi nyifato y'Ubugiriki yarashavuje ubumwe bwa Buraya bwama bwaneguye uburyo ico gihugu gifata nabi abimukira binjira mu buryo butubahirije amategeko mu kubasubiza inyuma. Ibi bishobora no gutuma umuryango wa Buraya uhagarika imfashanyo y'amamiliyoni y'amadolari ufashije ico gihugu ca Buraya gikenye kugira bishobore guhangana n'ikibazo c'abimukira binjira ku bwinshi baciye ku rubibe rw'Ubugiriki mu buryo butemewe n'amategeko. Ni mu gihe umugabane wa Buraya uri mu bibazo byo kwakira amasinzi y'Abanyeafghanistan bariko bahungirayo inyuma y'aho abatalibani bafatiye ubutegetsi. Ubugiriki bwarongereje ibikorwa byo gukizura mw'ibahari no kubaka uruhome rurerure ku rubibe na Turukiya kugira bazibire abo bimukira. Igisirikare c'Ubushinwa carungitse indege zacu 16 z'intambara mu kirere mu mazi ya Taiwan ejo ku munsi w'Imana. Leta z'Ubumwe za Amerika yashikirije amakenga yayo yico yise agasomborotso k'igisirikare c'Ubushinwa hafi y'izinga ryigenga Ubushinwa bwitiriye. Ubushinwa bwararungitse kandi indege z'intambara 38 muri ako karere nyene ku munsi wa gatanu hamwe n'izindi ndege zisanzwe 38 ku munsi wa gatandatu. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Leta z'Ubumwe za Amerika bw'imigenderanire n'ayandi makungu
Ned Price yavuze ko ibikorwa by'igisirikare cy'Ubushinwa hafi ya Taiwan bishobora kubangamira umutekano n'amahoro muri ako karere. Ubushinwa na Taiwan byigabuye mu 1949 mu ntambara yarangiye abakomunisita bagenzura Ubushinwa, hanyuma uyundi mugwi uca ushinga leta yawo mu izinga rya Taiwan. urakoze Aloyse Bigirimana. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi liko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa@radio.com na ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni radio yacu. Mu Burundi abayobozi baharitse abagore babo bagiye kwirukanwa mu kazi nta guza. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Commissaire de Police Gervais Ndirakobuca wafashe icyo cyemezo, avuga ko abayobozi ari abantu bakwiriye kuba intangarugero. Mu ibaruwa Minisitiri Ndirakobuca yandikiye bambura amatare bose ndetse n'aba mustanteri bose, arabasaba gushyira ku rutonde abayobozi bari mu turere bayobora bafite inshoreke bagahita bahagarikwa ku kazi bakibona iyo baruwa. Amashyirahamwe yigenga arasaba ko ishyirwa mu bikorwa ry'ingingo rya kwitonderwa ntagire urengana, kandi iri tegeko ntirirebe abantu bamwe gusa. Ikibazo cyo guharika kiravugwa kandi mu ntara ya Rumonge mu majyepfo washyira uburengerazuba bw'u Burundi. Hari abakenyezi bakora umwuga wo gutekera abarobyi bakunze kwita abapishi. Ibyo bakoraga bimaze iminsi bihagaritswe n'ubuyobozi bw'intara bubarega gutwara abagabo babandi, no kuvuga abo barobyi bava muri Tanganyika ntibatahe mu ngo zabo. Abahagarikiwe imirimo nabo baravuga ko barenganijwe. Eloje Wirikaneza. Nkajewe no kubwira kuva 1993 nitangura ubupishi kushikaho batuhagaritse. Niyo wari papa, niyo yari mama, isabuni umwonyene kwigisha abantu umwonyene. Uri umukenyezi mwatumubanyiriza ko muri komine n'intara ya Rumonge mu manuko buciye uburengero bw'u Burundi yakoze umwuga wo gutekera abarovyi kuva mu myaka 28 iheze. Abakenyezi bazwi ku izina ry'abapishi. Amenyesha ko bwari bwo buraro n'uburamuko bwiwe no atahigira uko abikika. No kuri ntakubesha natanguye 1993 ngiye nahunga ngiye Kigoma Ikibirizi. Niyo kazi nari mfise naho nyine mu kuyironka nayirondera na mufyaranje kubera nari nsigaranye umwana se wasiza mu ntanye. Ndakora kushikaho mpunguki mu 2002 ngaruka ngayi wacu mu Burundi. Igitutangaje ni kubera ibintu by'urunwarumwa byagiye biravugwa mu bantu baca baraduhagarisha muri ako kazi, bavuga ngo twagiye gusambana, twasabanye n'abarovyi. Nkajewe no kubwira kuva 1993 nitangura ubupishi kushikaho batuhagaritse. Niyo wari papa, niyo yari mama, isabuni umwonyene kwigisha abantu umwonyene. Nakweretse umwana atiga yarageze mu wa 5 kubera nkabura mahera ni ratio nicewe agasabuni biki. Na Esperance Niremera undi mukenyezi w'umupishi w'abana 4 yatanguye umwuga mu 2003 yunga mu rya mugenzi we. Abana biwe baheze amashure kubatakira nkuko barihira. Icyo gihe je nari ngifite imyaka 20 ndandanya nkora geje naho ndose umutama arantwara, nyamutama nawe arafa. Ubu nduko nyene nasigira abana 4. Abo bana 4 bose ndabafite ngaho, ariko rero ubu niho narose umubanga ansubirije umwana umwe ku ishuri, ariko abandi bose baricaye kandi ari abana b'abakobwa. Dajani Ishimwe nawe afite abana 3 yikuriye mu nda na 2 areze. Kuva akazi k'abapishi gahagaze ubuzima busa n'ubwahagaranye nako yagiye kwisanga atakundi yobaho atarugurisha umubiri. Nironke uwo mubambuza amivyo 2200 ngahe nza gutangira abana ndamutora abana babandanye biga. Tumvikana je ndafise abana babirukanye ku ishuri ndihira amahera yabo hama tushe duhiza. Mugiyo mba mfise kajya kazi no kwikubita hajya nyene nkaronka amahera yo kubarihira. Mubu nkaka kuva mu gatondo nashimye karaje ari mari. Mwatumuna Esperance basaba ko bene abagenzi babo bosubira kurekurirwa ukinjikira abarovyi.
nta bundi buryo dufise kandi dufise gidufasha amatongo yarazamye na Tanganyika iyo oye ubu ni imyaka 2 tutinjira mu itongo papa yari yarusikiye none ubu twicaye uko nyene nta kindi dufise rero twasaba kubera badusubize mu kazi kiwacu tufise umubiri kandi duhe turondereza y'abana ubwo byo byukuvuga ati iyo baduguye kubera ubusambanyi uronse n'igihumbi ukaronka na bwa budagara baguhaye uraruriye n'abana none nk'ubu turicaye tukora iki nta mitayi dufise inzu zo gupanga umva ko byose ni bibazo ahubwo badutumye gukora nyabumaraya je mfise abana 6 uwo mbonye akambonera ikigongwe eba imana amajananga aca mpingurira kanusu k'ibiharagi hajya abana bakara bafunguye nuko nyene je nkaza gufasha abifitiye indimu zisatwawe n'uruzi nka bamwe ngaha ayi mamagaye nk'umwana wanje muto yukamuraba yahebye arabenje imishaka kubera kwa gufungura nabi ikintu bodufasha n'ukuri izo nzego zo hejuru nuko bodusubiza muri kakazi kacu twarimo bazoba bakoze n'ukuri kuko atari uko oyi tuza gusaba abo twimye twibeza ngo twarabahaye kandi bavuze yuko badukuye kubera ubusambanyi ahubwo ubu niho baduteye ubusambanyi uko sinzokwemera kuraza umwana w'uwanje inzara iminsi 2 iminsi 3 mbona umuntu amamagaye ngo amigihumbi ngo nanjye ahubwo badutumye tuzohava tugwara n'umugera kuko izo ni ingwara badurondereye kuko iyo bashaka ko tuzirinda izo ngwara bari kuturekera ku buzi bwacu bwa misi yose. Consolateur Nitunga buramatari wa Rumonge arakura abakenyezi ku nzira mu higaniro yaduhaye yemeza ko iyo ngingo ari ntasubirwamo ku mpamvu asigura tumaze kuronka manza nyinshi ingo nyinshi zasambuwe n'abo bagore kubera ko abagabo babo bari bagitaha mu ngo kubera ko bari baronse abandi bagore babafatira twafashe ingingo ko abagore babapishi mwuga tuhagarika mu ntumbero yo kubandanya tugumbatira amahoro n'umutekano mu ngo z'intara yacu ya Rumonge rero bavyumve abapishi aho bari ingingo zafashwe ku neza bose bandanye bakora kuko bandi bakenyezi ubona bari mu association bakora ibitandukanye kugira ngo bashobore kwiteza imbere iyo niyo tubahamagarira. Intara ya Rumonge iri mu zifite uburinganire burebure cyane ku kiyaga Tanganyika ikaba ishiyegetseko ku birometero hafi 70. Imiryango myinshi yo muri iyo ntara itunzwe n'ico kiyaga muri rusangi. Eroje uri kaneza ijuru rya Amerika. Mu ntara ya Rutana iri mu burasirazuba bw'u Burundi muri komine Giharo ku mutumba wa Shasha naho haravugwa ingeso yo guharika yituma ingo nyinshi zisenyuka abagore bahariswe babwiye ijwi rya Amerika ko bahura n'ibibazo bikomeye abo bakenyezi bakemeza ko abayobozi babigiramo uruhare. Iyi nkuru yo guharika mu Burundi tuzayigarukaho ku buryo burambuye mu biganiro byacu bitaha. Tukivuga ku Burundi leta yashyizeho imisoro misha ku modoka n'amapikipiki. Imisoro yavuye ku 10,000 ikagera ku miliyoni y'amafaranga y'amarundi. Ikigo gishinzwe kwakira imisoro OBR kivuga ko ayo mafaranga azakoreshwa mu gusana imihanda yangiritse, ariko abafite amamodoka bakavuga ko gusana imihanda ari inshingano ya leta. Pierre Kavera niyo nkuru. Itagisi rishasha ku miduga n'amapikipiki bigendera mu mabarabara mu Burundi ritegekanijwe n'itegeko nshikiranganji ryo ku itariki 2 z'uku kwezi kw'icenda uno mwaka. Ubushikiranganji bw'ikigega ca leta busigura ko bushaka kurondera uburyo bwo gusanasana amabarabara ari mu gihugu. Stanley Ngendakumana umuvugizi wa OBR ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi aratudondagurira amafaranga azotozwa n'ingenangana. Ingendeshwa ifise amapina 2 n'imote iriha 10,000 by'amafaranga y'amarundi ku mwaka. Ingendeshwa ifise amapina 3 iriha amafaranga 220,000. Ku miduga nayo y'abantu iyi miduga isanzwe tuvuga affaire promenade baca bariha ufatiye ku bukomezi bw'imoteri. Nk'imodoka ifise ivyo bita CC 2,000 izoriha amafaranga 50,000. Imodokari ifise CC kuva ku 2,001 gushika ku 3,500 izoriha amafaranga 100,000. Imodokari ifise amasese 3,500 n'imwe gushika ku 4,500 izoriha amafaranga 4,500. Imodokari zifise amasese arenga 4,500 zizoriha amafaranga 1,000,000. Imiduga itwara abantu n'ibintu iri tegeko rivuga yuko izoriha amafaranga 100,000 forfait. Kubafise canke batwara imodokari n'amapikipiki imyidogo ni yose biganiye ijwi ry'Amerika kwa ayo mafaranga ari umurengera. Sinayakiriye neza cyane
kuko igiciro ni kirekire basize ku mahera bari kuraba bakayagabanya kuko ari amahera agiye muri leta ibyo nta ngorane mugabo uburyo dufate nk'igiciro bavuze cya moto 10,000 amahera ni menshi bakagabanya bagashyira nko kuri 5,000 umwe kuko ubukene bunini bwinshi unabubwira tubaho n'amahera y'amaburesema usanga bigorana. Nk'ugendesha imodoka novuga yuko ari amafaranga yongeye ko kuyandi twari dusanzwe turiha turondera amadokima amataxi n'ibindi ni nk'uruhombo kuri twebwe ni nk'amahera aje kutunanira gose kuriha. Ku bwabo igikorwa cyo gusanura amabarabara yasambutse si cabo ahubwo ni ca leta. Bavuga ko n'ibiciro by'ibindi bintu byankenegwa nk'ibiribwa n'ibikoresho by'imodokari bizoca biduga mu gihe ibiciro by'ibicuruzwa byinshi byaduze na cyane ibiva hanze y'igihugu amavuta ibindi ibyuma by'imodoka amapièces de rechange kenadi gitoro kugira tukironke biragoye ibindi byo mu buzima busanzwe bifungurwa n'ibindi byaraduze urumva kuri guca batwongera ko irindi kori ryandi mafaranga nk'umunyagihugu w'umurundi akoresha imodoka mbona ari ukutunaniza. Ni ibintu bishavuje cyane, ni ibintu biteye akababaro kubona leta idufatira ingingo nk'iyo. Nta buryo twari dusanzwe dufise, hari ubukene mu gihugu, n'ico gitoro nta nico turonka, ako gasukari ntikaboneka, aho simvuze ibinyobwa vya Braludi, ahubwo je ndatangara cane iyo leta nkozi, iyo leta mvyeyi, nta buvyeyi idufukamye mu nda. Ikigobe coco kiragabisha kutazoriha iryo tagisi riri hagati y'ibihumbi 10 n'umuriyoni w'amarundi azobihanirwa. Standing Ndakumana umuvugizi wa BR. Imiduga ya leta y'abaserukira ibihugu ngaha mu gihugu cyo kimwe n'amashirahamwe mpuzamakungu ari ngaha mu gihugu atazoriha bene iryo tagisi, ahubwo ico ikigobere cihutira no gushira mu ngiro iri tegeko. Inyuma y'itariki 31 z'ukwezi kw'icumi ayo mahera asanzwe yanditse ngaha anye azocaja ko amande ya 50% y'amahera aya nyene twavuze. Ubushikiranganji bw'ikigega ca leta bwateye umukono kuri iryo tegeko bumenyesha ko iryo kori ari ntabanduka kuko ryategekanijwe mu mafaranga leta iriko irakoresha uno mwaka watanguye mu kwezi kw'indwi guheze. Ceklaveni nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika. Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Guhera tariki ya 7 kugeza tariki ya 9 uku kwezi mu mujyi wa Dallas muri leta ya Texas muri leta z'ubumwe za Amerika hazateranira inama y'ishyira hamwe ry'abacuruzi n'abashoramari bakomoka mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba, East Africa Chamber of Commerce. Inama igiye kuba ku nshuro 16 ifatwa nk'ikiraro gihuza abacuruzi b'imigabane ya Afrika na Amerika. Mu by'ingenzi bizigirwamo harimo uko ubucuruzi bwakongerwamo ingufu muri ibi bihe isi yugarijwe n'ingaruka za COVID-19. Ibindi byitezwe muri iyi nama mugenzi wacu Edi Rwema yabibajije Frank Kanobana, umwe mu bagize inama y'ubutegetsi ya East Africa Chamber of Commerce ishami riri muri Amerika. Ubu ni inshuro ya 16 igiye kuba iza buri mwaka. Ngubu imaze kubera muri Texas gusa mu mujyi wa Dallas, ihuza abashoramari n'abacuruzi baturutse mu bihugu byo muri Afrika ya East Africa n'abashoramari bo muri Texas cyangwa ahandi muri Amerika. Uno muryango umaze imyaka 16. Akenshi ni uburyo bwo guhuza imigabane yombi ari ya East Africa na Amerika mu rwego rw'ubucuruzi no guhahana. Hanyuma izo nshuro zose mumaze mutegura iyi nama muhuza abacuruzi bo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba ndetse n'abacuruzi ba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwavuga ko hari umusaruro bibyara mu bijyanye n'abacuruzi cyangwa se abashoramari kuba bagera ku masoko yo kuri iyi migabane yombi? Cyane umusaruro uvamo kubera ko uno muryango icyo washingiwe ni ukugira ngo twebwe nk'umuryango wa East Africa Chamber of Commerce tubereyeho nk'ikiraro cyahuza bombi ku migabane yombi. Ubu ngubu havuyemo imisaruro itandukanye mu bihugu bitandukanye bya East Africa, ubwo abashoramari bavuye
muri Amerika bakajya mu bihugu bimwe na bimwe hari mu rwego rwo gusura bakareba aho bashora imari no gukorana na bamwe mu bagenzi babo bari muri East Africa. Hari n'abandi babashije kuza cyangwa n'inzego za leta zimwe na zimwe z'ibihugu bya East Africa, ku buryo twigeze kujya n'umushyitsi mukuru ari we Perezida Uhuru akaza kudusura muri 2014, tukamwakira tukanamukoresha ubusabane n'abandi bacuruzi bo muri Amerika. Hanyuma muri iyi myaka umuntu yavuga nk'ibiri ishize, ibyo ari byo byose isi yahuye n'icyorezo cya COVID-19, ni icyorezo cyagize ingaruka zikomeye cyane haba mu bucuruzi muri Afurika ndetse no ku rwego rw'isi. Izi ngaruka zaba ziri mu byo muzaganiraho n'uburyo habaho ukuntu abacuruzi bahuye n'ibyo bihombo bagerageza kwisuganya? Yego, tuzabiganiraho cyane kubera ko nk'umwaka ushize na conference yabaye ikoresheje ikoranabuhanga. Ubu nibwo bwa mbere tugiye gukorera inama noneho tugahura, so ni ikintu tugomba kuganiraho cyane kubera ko ni ikintu kibangamiye ubucuruzi hose ku isi kandi kinabangamiye ikiremwa muntu twese kitureba, byaba ari mu bucuruzi no mu buzima busanzwe, kuko uno muryango ntabwo wita gusa ku bintu bijyanye n'ubucuruzi. Ushingwa hariho ikintu cyo kugira ngo n'abanyafurika bari muri Amerika biteze imbere, babe babona opportunity zibafasha mu bintu byose biri hano, babashe kuba babona nk'utuzi cyangwa amashuri, kuko dukorana n'ama-university nayo. So ntabwo tuguma mu bicuruzi gusa, tujya no mu bindi bintu bya buri gihe mu buzima, kandi byose COVID-19 yarabigezeho. Usibye kuba uri umunyamerika ufite inkomoko mu Rwanda, umuntu yavuga ko nka community y'abanyarwanda cyane cyane batuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niki bamaze kungukira muri iri shyirahamwe ryanyu rya East African Chamber of Commerce? Kubera abacuruzi baba baza bashoramari cyangwa amakampani aza muri izo nama zacu, ababasha kuzamo, hari abaje bakabasha kubonana n'abantu babaha utuzi, abandi baba bafite ubucuruzi runaka bw'ibyo bashaka kugura, baba barabuze izo information, kuko harimo n'ubumenyi bwinshi buva muri iyo nama, birabafasha cyane iyo baje muri iyo conference. Abandi bafite nk'ubucuruzi, nakubwira nk'abantu baba mu bucuruzi bwa transport, hari amakampani aza nk'iyo izwi cyane yitwa Amazon, ikunze gutanga akazi kenshi mu bintu byerekeye transport. Rero ufite kampani ya transport, twabashije kubakonekta nk'iyo kampani ya transport, cyangwa bari muri bya advertisement byo kwerekana, kumurika, twabashije kuza na Google, kuko nayo iri muri kampani iza mu nama zacu. Frank Kanobana, umwe mu bagize inama y'ubutegetsi y'ishyirahamwe ry'ubucuruzi East African Chamber of Commerce rikorera ahanini muri leta ya Texas, nagira ngo ngushimire kubwa kanyu ha Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire. Murakoze nawe The Grema. Tujye mu Rwanda, abanyamuryango ba koperative y'ubuhinzi bw'ibirayi mu karere ka Nyabihu ko waptika abajya inama bemeza ko uburyo bushya bw'imihingire y'ibirayi bwabagejeje ku musaruro ushimishije kandi ko bimaze kubateza imbere ku buryo bugaragara. Jean Baptiste Ndabananiye. Imwe muri za tekiniki z'ikoranabuhanga zifashishwa n'abagize koperative no guhinga ku mirongo itambitse imeze nk'imitabo ahantu hahanamye. Iyi mihingire ibuza amazi y'imvura gukushumura ifumbire n'imbuto. Bamwe mu bo twaganiye bemeza ko mu gihe hegitari yavagamo toni hagati y'10 na 12, kuri ubu hegitari isarurwamo toni hagati ya 28 na 32. Ikintu bahamye ko cyabateje imbere bitangaje kandi mu gihe gito cyane. Uyu ni Marie Chantal Nyirasafari, perezida wa Cooptica. Abantu bari muri koperative bamenye buno buryo, tunafite byose nta kintu tubuze turikesheje agriculture imbaraga. Inzara twari isezere ko uburyo bwiza bw'imihingire. Imbere twarasanzaga tugahaha mu kwa 7 mu kwa 5 gutyo. Ikintu nguyu mungu pe cyukuri naguze mu enkegiri 700. Nungutse n'isambu naguze miliyoni n'ibihumbi 100. Uyikuye muri ubwo buhinzi? Nukuri pe. Iriya nzu nari nyifite ariko nongeyemo televiziyo.
Nyirasafari avuga ko iyo televiziyo yayiguze 400 by'amafaranga y'u Rwanda kuko ari za zindi zigezweho. Marie Chantal y'inkamye avuga ko yari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe ariko ku bwe yisabiye kujya mu cyaba cy'abishoboye. Naguzemo ishyamba ry'ibihumbi 500 bihumye nabyo murabyibonera, naguze utuzu tubiri tw'ibihumbi 150 tw'ibihumbi saruye kabiri, akazu kamwe ku nshuro ya mbere nasaruyemo ibihumbi 70. Ingunga imwe wahise winjizayo wagatanze. Nzasarura inshuro 8 nayo ndi umukene, ndi mu cyiciro cya mbere. Nebyo niko bimeze n'abaturage bahara bagoha ubuhamya. Nahisemo ha miliyoni 1.5. Ariko waragujije. Oya, tanguzanye na Sabi. Uwavuze ko yahaye amafaranga y'u Rwanda 1.5 miliyoni ni umukobwa we wahise yashora mu bucuruzi bw'imiti y'amatungo kuko yarangije amashuri yisumbuye mu buvuzi bw'amatungo. Jean Baptiste Niyonteze ni umwagoronome w'iyi koperative. Gusa sibyo yize mu ishuri, yize iby'imari n'icungamutungo. Yabanje kwinjira muri iyi koperative nk'umucungamutungo wayo. Yasabye kureka aka kazi ahubwo akaba agoronome amaze guhugurwa n'imbaraga n'umuryango w'abahinzi bo mu Buholande Agritera no kubona umusaruro w'ikoranabuhanga asobanura ko ryamubereye igisubizo. Kirangiza kaminuza mpitanja gushakisha turaka i Kigali, nkabona karaka k'uyu munsi ejo sinkore. Imbaraga rero nyakwiye na Agritera niho natangiye gukunda ubuhinzi, ariyo ibo nkundishije. N'ubu ngubu nshaka kukiga masters muri agribusiness.